Yes, bakunze ibiganiro bica kuri Ndundi TV mudukundire tubahe mwaramutse canke mwiriwe umwe wese bivanye naho aherereye ariko kandi tubaha ikaze mu kiganiro Weekly News, ikiganiro kibazanira amakuru aba yanditswe kuri website yacu indundi.com. Ni saha zibiri ku munsi wa gatandatu, iyo bitagoranye tuba turi kumwe muri iki kiganiro. Amakuru yacu yagiye arandikwa ni menshi cyane ariko kandi turaza kugucira ku mayange yose uko yagiye aravuga mu kanya n'amakuru yacu. Dramati we yungukiye mu gutukwa n'abadiaspora batari bake, aho ni Dramati muzi yuko twari tumaze bise tubabwira inkuru yiwe ukuntu bigenda biravugwa yuko yashoye kuvuga nabi, avuga cyane ngo abadiaspora ukuntu ngo babayeho ubuzima butoroshe, ari navyo bituma wewe adashobora kuguma i Burayi. Aho rero yabivuze mu gihe hari hategekanije yuko vuba ategerezwa kuba agenda gukora ibiteramo bitandukanye mu Bufaransa ndetse neza na neza ngo muri Bruxelles ndetse no mu Bufaransa hose kugira ivyo biteramo vyiwe bishobore gukunda ngo bikogwe. Bamwe rero mu bagiye bamutahura nabi ugutandukanye uko bamwe bakamubwira ati wowe waruzi ngone tubayeho ngaha, bamwe bakagenda bamubwira ati ivyo uri kuribaza sivyo. Hagati yaho ntihabuze n'abagiye bamubwira ati ivyo uri kuravuga nivyo. Mugabo Dramati kubwiwe yarafasha akanya arashobora gusaba imbabazi abashoboye kumwiyumvira nabi, abashoboye kwibaza ati kuba yabivuze gutyo bishobora kumutesha abantu bashobora kuza kumuraba mu giteramo. Kubwiwe rero akoresheje Instagram yiwe yarakoze live kugira ashobore gusaba ikigongwe, yarongera kandi arandika nikete kugira ashobore gusaba ikigongwe. Kubwiwe rero yashoboye kuvuga yuko bashobora kumubabarira vy'ukuri kuko ivyo yakoze wenyene ubwiwe arabitahura. Kuba yashoboye gusaba imbabazi umva ko benshi batashoboye kubitahura ukundi. Ku bundi buryo nabwo dushobora kwibona byatumye igiteramo ciwe gishobora kuvugwa cyane, kubera urabona nk'uno munsi Dramati nimba yari ko aravugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi, byatumye n'abandi banyamahanga bose bagenda kuraba ati mbego Dramati ninde. Bimwe rero bishobora kuboneka yuko bishobora no gutuma abantu ahubwo baba benshi mu giteramo ciwe bashobora kwishikira kuko bashoboye kuraba ati uwo Dramati ninde, ivyo bashoboye kuvuga nibiki. Bimwe rero bimwe bavuga ati ngo kiza kitaguhitanye kirashaka kuguhitaniriza. Uno munsi urabona yuko Dramati igiteramo ciwe kiriko kiravugwa cyane cyane. Tubibutsa yuko azoba ari ngaho igerekezo rya 27 muri Bruxelles, ariko kandi mu ndwi kurikira azoba ari ngaho mu Bufaransa. Byose reka ari biteramo biriko birategekanywa ngaho nyene. Hagati yaho urazi neza yuko ariko arafashwa na DJ Paulin, arashobora kuba ari no muri bandi mu bandi ashobora kugenda muri Canada kubera igiteramo kindi kiriko kirategurwa ngaho muri Canada. Aho turavugana abaririmbyi batatu DJ Paulin yavuze yuko ashobora kugwana nabo kufasha kugira bashe kuronka visa bizo bikunde bazobe bari ngaho muri Canada. Aho turavuga ni Dramati, Van Yaisi hamwe na Double J ngo birashoboka yuko bazoshaka kandi kujana ngaho muri Canada. Dramati ukuntu mushaka kuba mumurindiriye ngaho, weho ubivuga kwiki ugerageje kumva amajambo yagira avugwa hirya nino? Bamwe bamubwira ati ntibari kuvuga gutya, abandi nabo bavuga ati ubwo buzima birazwi neza yuko ari ubwo tubayemwo nubwo muriko muramujyagagura. Dramati wowe umaze kumva iyi nkuru wayakiriye gute? Yes, iyo nkuru ya Dramati ikaba yanditswe na Yanikuru. Tubandanye n'amakuru yacu. Mukombozi ngo imodoka yarengukanye Nyanza-Lake yonyene yerekana ko yaje kubikorwa koko. Ni Mukombozi rero yashoboye kwishikira muri Nyanza-Lake. Murazi neza yuko ariho asanzwe yavuka mu ntara ya Makamba. Yabikoze neza rero ku munsi wa gatandatu igerekezo rya 26 aho yari kumwe na Samuel Ndayiragije asanzwe arongoye Dikobu. Ngo muri bimwe rero byari bibatwaye ni migambi Samuel Ndayiragije yaragiye gukorera ngaho nyene, yaragiye gukorera ngaho Nyanza-Lake ndetse
ndetse no ku mutumba Nyabigina aho asanzwe avuka ngo ni byinshi agiye kuhakorera cyane cyane iby'amajambere. Yari yajanye rero na Mukombozi hamwe na Legimo muzi yuko basanzwe bakora umuziki w'ikibiriraho. Ku bwa Mukombozi ngo arashima cyane ukuntu yashoboye kwakirwa ndetse unagerageje kuraba imodoka yaduze arimwo, ukuntu yaraberewe, ukuntu yarameze neza, ngo birerekana neza yuko hari intambwe idasanzwe kwa Mukombozi, ndetse anashimira cyane abakunzi bashoboye kwishikira ngaho muri iyo ntara kugira bashobore kumushigikira, ndetse anemeza yuko ngo hari ibikorwa byinshi agiye gukora ubu vuba. Yes, tubandanye n'amakuru yacu ati Double J yari kuronka visa iyo leta y'u Burundi ibishiramwo ukuboko. Ibyo byashoboye gusigurwa cyane na DJ Paulin, kubwiwe waremeza yuko ari ibyo yoshobora kuvugana n'umukuru w'igihugu canke na leta ukuntu vyogenda cyane cyane ku baririmbyi, imyidogo yo kubura visa canke kuba wosohoka vyonyene kuvume ngo ni ntambamyi. Urumva nyene yuko hari ivyo yoshobora gusigura, ahubwo na leta ikagira ico ivyungukiramwo umuririmbyi iyo amaze gusohoka. Ivyo rero byavuzwe mu gihe Double J muzi ko byari bitegekanije yuko ashobora kugenda gukora igiteramo i Burayi, mugabo bitashoboye gukunda yuko ashobora gushikayo, ariko ubu bariko baragira effort idasanzwe cyo kimwe nkuko nari nakubwiye yuko ari mu baririmbyi DJ Paulin agiye gukorana nabo igiteramo Muci ashobora kuba yashoboye kubatwara muri Canada, Dramati, Vania Ice na Double J. Ibyo rero ngo hari ukuntu bigiye gukorwa bihagarare cyane ku baririmbyi basanzwe baguma bariko barabura amaviza, gukibe ikintu gisanzwe umuntu wese atahure yuko umuririmbyi aba ari umuririmbyi, ndetse byorohe kuri bose cyo kimwe n'abandi usanga byorohera. Ubu agiye gushiramo ingufu zose bikunde cyane ikibazo cy'amaviza urazi ko cyagumye gitera ingorane hirya nino. Wowe ku bwawe iki kibazo ubona cyogenda kigakemurwa gute? Yes, nakubwiye yuko ari kuri indundi.com ngo hoba hari abariko bagwa mu mporero kumwe kuba batabona kumwe ibiri muri Amicale des Musiciens. Iyo ni inkuru yanditswe kandi na Yanikul, aho avuga cyane kuvyerekeye ngo Amicale des Musiciens ngo igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu le 8 mars, aho abakenyezi bose bariko barahimbaza umunsi wabo w'abakenyezi, niho habonetse ku rubuga rwa Amicale des Musiciens ubona yuko hariko indirimbo zibiri, ngo imwe yitira ngo abakenyezi bimboneza bo muri Amicale des Musiciens, ngo yindi nayo kwitwa ngo haguruka umukenyezi. Ngivyo rero ngo biratera amakenga cyane kubona ati mbega izo ndirimbo zibiri boba ari bande, kuko ngo mu ndirimbo ya mbere urabona yuko harimwo abakenyezi batatu, hama harimwo n'abagabo babiri, mugabo ku ndirimbo igira kabiri haguruka umukenyezi ikaba irimwo abakenyezi gusa. Hagati yaho ngo imwe ngo yakozwe na Bright asanzwe ariwe aramuzwa Amicale des Musiciens, mugabo ukabona haguruka umukenyezi nayo yakozwe na Edith yasanzwe ari cegera ciwe. Aho rero ngo bamwe baguma bibaza ngo mbega hoba hari kutumvikana hagati yabo, kubera iki gukora indirimbo zibiri, kubera iki kuba harimo ari abakenyezi bamwe babonetse muri iyi mugabo bataboneka muri iyi. Aranasigura neza yuko ngo muri abo bakenyezi baririmbye indirimbo haguruka mukenyezi yuko basanzwe bafise umugwi wabo bitandukanye na bajya bashe kuririmba mu ndirimbo ya Bright, yuko batari kumwe muri uwo mugwi. Hamwe na Meili ngo igihe yava muri Afrika y'Epfo
y'Epfo yarashimye cyane Amicale des Musiciens yuko yamufashije cyane mugabo kandi ku kibuga c'indege habonetse Bright ari wagiye kumwakira ngo ibibazo ngo bihari ngo nivyahe ngo kubera iki kugira indirimbo zibiri ariko kandi abakenyezi bamwe babonetse muri iyo ndirimbo ya mbere batari kumwe n'abandi baririmbyi ngo izo ngorane ngo zoba ari nyabaki ibyo bimeze gute ngo byose rero uzogenda ngo abitohoza kugira ashobore kubashikiriza ngo ukuntu bimeze. Yes, inkuru yaciye ikurikira ati Big Fizzo akaba ashize ukuboko muri ca kibazo cyo muri Amicale des Musiciens. Big Fizzo rero ni bwake kabiri yaciye ashira ku rubuga rwiwe rwa WhatsApp kuri stati aho yanditse ati ngo ivyo nafashije muri Amicale bizanye ingorane. Arasubira kandi aravuga ati ngo abarongo ya Amicale ngo baba batwegeranya kugira batubwire neza badusigurire twebwe abatwagwa ukuntu ibintu bitunganije. Umva neza yuko haba hari ikibazo kitameze neza nubwo ubona yuko impande zose zibiri batarashima kugira ico babivuze ko mugabo urumva yuko Big Fizzo nawe yarashaka umuco kumukwandika ati baduhamagare batubwire. Turanabibutsa yuko icegera ngaho muri Amicale asanzwe ari umugore wiwe. Bimeze gute muri Amicale hagati yabo babiri? Twizere neza yuko nimba ari gisabo yasavye mbega bagiye kubishitsa bagire iyo nama izoshaka guhuza bose canke bimeze gute? Byinshi rero tuzogenda tubibabwira cyane mu makuru yacu. Ndanakwibutsa yuko iyo ushaka kwisomera cyane ari ngaha nyene kuri website indundi.com. Yes, tubandanye n'amakuru yacu ngo Merisani arashima Imana abandi barira. Ni Merisani yashoboye kuboneka yuko yatahukanye Isanganiro Award ku ncuro ya 11. Merisani arashima cyane Imana, warashimira cyane abashoboye kumutora, abakunzi biwe bakoze ibishoboka byose kugira uno munsi aronke iyo award atahukane ako gashimwe nubwo nawe nyene bitamworohera mu myaka iheze indirimbo ziwe ngo zarashobora kujamo mugabo ntaronke ayo mahigwe. Nubwo biruko we kwashima hariho benshi babandanye bariko baravuga amajambo atandukanye bamwe ati muri iryo higanwa haba harimo ubusuma, muri iryo higanwa haba harimo akamwana wa mama. Muri ivyo vyose rero urumva yuko uwatahukanye intsinzi wewe ashima cyane ko yoba yabishobojwe cyane n'abakunzi biwe ndetse ngo n'amaradiyo n'amateleviziyo adahengeshanya kuvuza umuziki wiwe abashoboye kumutora kuko iryo higanwa habaye uburyo bwo gutora kuri telefone ukoresheje Leo ndetse habaye n'uburyo bwo kwerekana yuko umuntu ashoboye kuri internet ngaho ku ifoto yawe ndetse no ku ndirimbo yawe abagiye bayilikinga bagiye bayipartaja biraboneka neza yuko byari muri bimwe bishobora kukongereza amahirwe. Indirimbo Tagata niyo yatahukanye ikibanza ca mbere ndetse na Emerson akaba ari we yatahukanye ikibanza ca mbere kuri iyo ndirimbo yiwe. Arashimira cyane DJ Koli yakoze audio, agashimira cyane na Oli Black yashoboye kumukorera video ndetse tunabibutsa yuko Emerson atahukanye iryo higanwa inyuma yo kuba ari B-Face yari yatahukanye iryo higanwa. Tubibutsa yuko Isanganiro Awards babandanya bariko barakora ku mwaka berekana indirimbo y'umwaka nubwo benshi ubona bagenda baravuga yuko iganwa ridatunganije neza. Yes, tubandanye n'amakuru yacu. Redemption Voice Swede nayo ngo iri mu nzira yego. Tubibutse yuko Redemption Voice yatanguriye ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma baragira iyindi muri Swede. Urabona yuko babandanya bariko baraguka, babandanya bariko barakora cyane hirya nino. Redemption Canada hose urabona yuko bamaze kuhishikira. Tunabibutse yuko mu mpera z'umwaka wa 2022 bashoboye gukora igiteramo bari hamwe bakoranye kugira berekane ubushobozi bwabo bafise. Ubu rero ngo no muri Swede ngaho
ngo ibintu bigiye kugenda neza kugira nyene imigwi ibandanye, umugwi Redemption Voice ubandanye uri kurakora ahatandukanye. Isango batanze ngo ni muci y'umwaka uza 2024 ngo bazoza bakorera igiteramo kidasanzwe ngaha i Bujumbura. Urazi neza iyo bakoze igiteramo yuko ibintu biba bimeze neza. Ubutandukane rero bwa Redemption Voice isanzwe iri Bujumbura, urabona yuko abahungu aribo benshi, umukobwa ari umwe. Mugabo muri Canada urabona yuko abakobwa aribo benshi cyane gusumba abahungu. Ngaho muri Swede rero ngo vuba naho nyene bagiye kubereka ni bande bagiye gukora nka Redemption Voice. Wewe uwo mugwi usanzwe uwukundira iki na cyane iyo ubagutumiye mu biteramo byabo? Ego tuva kuri Redemption Voice, inkuru yanditswe na Yanikuru, tuja kuri urupfu rwa Saidi Braza nicigwa ku baririmbyi basigaye. Saidi Braza murazi ko ari umuririmbyi yakoze amateka adasanzwe ku ndirimbo yiwe burikukiye ndetse no kugasaka kaina runyonga, indirimbo nyinshi yagiye arakora. Mugabo urabona yuko icamuranga cyane rwa urukundo, amahoro. Ni hari haciye igihe kirekire yaje kwifatanya na Amical de Musiciens mu gikorwa bariko barakora cyo gufasha kubaka stade Intwari. Hagati yaho majambo yahavugiye, yavuze ko abantu bashobora gukundana bakerekana urukundo, nivyo bizotuma bashobora gushika ku iterambere. Asubiye rero Ingozi aho asanzwe avuka, ni hake kabiri yaciye amagara yabandanije agenda nabi, amagara yaramwankiye, aho bisigurwa neza n'uwaramugwaje ngo yuko igerekerezo rya 2022 niho yafatwa, aho bavuga ati hajye umuntu aba yumva nyine amagara atameze neza ukaryama. Mugabo bahava babona ati oyaha biranse gose. Gerekezo rya 2023 ukwezi ni kwa gatatu umwaka n'unyene baraheza baramuterura bamutwara aho bita kwa Moize kujya Muyinga, niho yaragwariye. Ifoto yerekana yuko akeneye ubufasha, ifoto yerekana yuko uwo wese yoba afise icyo ashoboye gufasha iraheza iraboneka ku mbuga ngurukana bumenyi, aho basaba yuko uwo wese afise icyo yofasha kugira umuririmbyi aheze avugwe neza. Ivyo rero byamaze akanya urume rumara, kuko muri iryo joro nyene rya gerekezo ya 2023 ushira 2024 yaciye yitaba Imana, ivyiwe biba birangiriye ngaho. Igerekezo rya 2024 nyene ku murango yaciye hambwa ngaho nyene Ingozi. Tubibutse yuko Saidi Braza apfuye afise imyaka 53 kuko yavutse mu 1970. Icigwa rero umuririmbyi ashobora gukura ngaho n'icahe kuba yashoboye gupfa. Urabona yuko habaye kutitabwaho, habaye n'ikintu c'uburyo wumva umengo cari kigoranye kugira ashobore kuvugwa neza. Uno munsi umuririmbyi ariko arakora, uno munsi umuririmbyi afise izina, afise n'indirimbo yashoboye gusohora zikiza imitima y'abantu. Bibaza yuko yoca yitegura gute, yoca bigenza gute. Urabona yuko ivyashikiye Saidi Braza ari ibintu bitaryoshe cyane. Yes, tuva kwa Saidi Braza tugenda kwa Alvin. Alvin nta bushobozi afise bwo kwama muri Kiriri Garden. Ngo kubwiwe agerageje kuraba uburyo bwiwe, ngo uyo mumubonye ariko arasohoka hatandukanye, ariko uramubona ariko araryoherwa hatandukanye nuko aba ari kumwe n'umugore wiwe, ngo kuko umugore wiwe akunda ibintu by'ama VIP. Washobora no kuva ngaho, ashobora no kuva ahasanzwe aba iyo umugore waje bakagenda kuba mu nzu ya VIP. Mugabo ngo sibwo buzima bwiwe, ubuzima bwiwe ngo iyo umugore agiye araheza agasubira mu buzima bwiwe. Ngo kujya kuntu mubona abaryohewe ibintu bidasanzwe aba ari uko umugore aba yaje. Kubwa Alvin kubwiwe ngo ubuzima bwiwe wararyoherwa n'ubuzima asanzwe abamwo buba bubayabaye nyene uko nyene buba bumeze neza. Ngo
arashobora kunywa inzoga izimvye mukabona umengo arazimvye mugabo kubwiwe ntashobora kubikora ngo atari kumwe n'umugore. Yes, Satubi baramuhakije ngo ntiyovugwa muri Tanzania, aho ni mu gihe Satubi yarashize ko bajaji yerekana iriko ifoto yiwe, aca yandika ko amajambo ati boda boda Dar es Salaam Tanzania see you. Aho rero kuri iyo commentaire yiwe abantu barenga amajana 4 umwe munsi yaguma yandika uko yiyumva, bamwe ati oya nivyo ukunda ariko bagushirayo, bamwe ati uwo n'umurundi bimeze gutya. Rero uwo nyene murundi yaciye wenyene aseruka aravuga yuko ibajaji ari gwiwe. Uwo murundi asanzwe aboneka yuko ku mbuga ziwe asanzwe afana cyane Satubi uko yanditse Aloni Sati. Urumva yuko asanzwe amukunda cyane Satubi. Bimwe rero bamwe bagiye baravuga ati ntivyokunda bari umurundi nyene, abona ko yaciye aseruka wenyene arerekana yuko asanzwe afise ubwo rukundo, ngo nta mutanzania yari kuvyiyumvira, mugabo urumva yuko ari umurundi asanzwe abangaho nyene muri Tanzania. Bilali asanzwe akorera RFI wewe yaciye ashira ko ati ntabwo ari bodabode iyo ni bajaji. Rero umva yuko aramusigurira yuko yanditswe kwibajaji. Bimwe rero mu makomantere yagiye arabandanya, bamwe bagiye bavuga ibi abandi bakavuga ibi, umva ko bari bamuhakije benshi ati nta Tanzania yo kuvugamo, mugabo uko biri kose urazi ko aheruka yaragiye muri Tanzania agiye ahamagawe na Harmonize, ikindi gihe naho yagiye ari kuri media tour. Byinshi rero ubona ko yavyigiye ngaho muri Tanzania byaje bihindura Satubi, ukubona asigaye akoresha imbuga ziwe ngurukana bumenyi bidasanzwe, ukubona asanzwe akora ukuntu atamusi wohera udashoboye kumuvuga, umva ko ari vyigwa byinshi yagiye ariga hariya na cyane cyane ku kuntu yokurikiranwa ku mbuga ziwe. Yes, rika tugende ngo kwa Wema Nela ngo suga mbere yararirimbye gusa urugendo ruratanguye. Wema Nela n'umurundi avuka ngaho mu Rumonge, mugabo asanzwe aba muri Australia, asanzwe afise label yiwe yitwa Wema Entertainment, isanzwe ifasha abaririmbyi batandukanye, ndetse ngaha mu Burundi irongowe na Landry Promoter. Ngo ibikorwa rero byingo birabandanya muri Wema Entertainment. Kubwiwe ngo yarashimye cyane yuko nawe ashobora gutanga ubutumwa acishije mu gahogo kiwe. Suga mbere ngo yararirimbye kuko ngo hari indirimbo yari yasohoye yitwa Ndagushima Mana, mugabo ubu ni haje kugira yerekane impano yiwe akoresheje nyene agahogo kiwe. Ngo mba narihebuye niyo ndirimbo ubu iri kuri YouTube, iriko iragendagenda, iriko irabikora neza. Yamara ngo ntazohagarika gufasha abandi, ngo nuko ngo bakora ngo izindi ndirimbo zitandukanye, mugabo nawe nyene agiye kubandanya ariko arabikora neza kugira ubutumwa ngo bugere kure. Kubwiwe ngo icatumye ashaka kugira iyo Wema Entertainment nuko yashaka gufasha abaririmbyi abona yuko bafite impano mugabo badafise uburyo. Amara ngo ntarota ahagarika mu gihe Imana ikimufasha ngo ubuzima, ngo agiye kubandanya ariko arabafasha abo baririmbyi, ndetse nawe abandanya ariko arasohora indirimbo ziwe. Numwe mu bariko barafasha impano zitandukanye. Tumushigikire gute canke tumutera intege gute? Gira ico ngiye ngaha muri commentaire. Yes, reka turankirize ku nkuru yacu ya Big Fizzo.
nubwo byari bikiri banga mugabo umengo agiye kuboneka mu gisagara ca Bujumbura. Ni Big Fizzo yaramaze igihe kitari gito ari ngaho i Burayi, benshi bibaza mbega ni giki yagiye gukorayo, azomara ikiringo kingana gute. Byose rero mu bibazo umuntu yaguma yibaza mugabo ntashobore kuronkera inyishu. Hagati yaho usanzwe amwegereye umugenzi wiwe cyane Ejideloji, urabona ko yari yanditse ati ngo ariko arumva akamoto k'umusitare wiwe yuko ashobora kuba yobarizwa mu gisagara ca Bujumbura. Hagati yaho umutambukanyi wiwe yashoboye kwandika ati aho bigeze urashobora kuza, ndabona uwo ushobora kuza kudutora. Byinshi rero byatumye benshi bibaza mbega Big Fizzo ntiyoba agomba aze bimeze gute. Inyishu rero yamaze kuboneka nuko agiye kuboneka mu giteramo k'igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa kane aho kuri Gera Plaza, aho bazoba buguruye icese. Abaririmbyi nka Double J, D1, Vishu nibo bari bamaze kumenyekana yuko bazoba bahahari, mugabo na Big Fizzo yamaze kongerwamwo yuko kuri uwo munsi azoba ahahari. Bikaba bigiye kuba ku nshuro ya mbere bashobora guhurira kuri stage na Double J, mu gihe hari haciye igihe Double J atakibarizwa muri Bantu Boy. Bamwe ati bigiye kumera gute, ushobora kubona ibi bihangange byose bihuriye kuri stage imwe, bigiye kumera gute, mbega iki giteramo ngo ninde yogenda ngo asibe. Bamwe ati tuba dukeneye cyane kubabona gutyo nyene, ngo babandanye abategura amakonseri babandanye batuzanira abarundi bacu nyene bakabahuriza hamwe kugira ibintu bigende neza. Igenekerezo rero ry'indwi ukwezi kwa kane ngo nta gusiba, ni ngaho muri Gera Plaza, aho hazoba hari Vishu Love hamwe na D1 hamwe kandi na Double J na Big Fizzo yamaze kwiyongeramwo. Ego reka ncengira ko ndanabashimira mwese mudahengeshanya kudukurikirana. Ikiganiro yari Weekly News, reka tuje dusubire kandi muri iki kiganiro, ariko kandi hagati yaho mubandanye mukurikirana ibiganiro bicanga kuri Ndundi TV.